mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ninyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongiye turabaye kaze muri ikiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi buvuge ikintu kiri très important. D'abord, c'est la jeunesse burundaise, la préparation de troisième génération. Utegura akazoza k'abana bazovuka myaka 30, 60 no mu myaka 90. Alors, ni kubera iki dugombye gutegura aka kazoza kabo? Abantu bose bari mu nzego za politike, peu n'importe umugambwe urimo, urashoboye kugira une vision yo gutegura akazoza keza ka generation izoza. La jeunesse iradukeneye. Bien sûr que genda visita ibihugu vyinshi vyo mu Burayi ainsi de suite kugira la jeunesse yiwacu nayo ni izitera imbere. Turakenye abajene bo mu Burundi, ariko twebwe tubakuriye gatonyi, twasho gutegura akazoza kabo keza, bakabaho abubu neza n'abazoza bakabaho neza. Alors twame twibuka la jeunesse, dukorere la jeunesse kugira nayo ni iyo jeunesse izisige akazoza keza kindi generation izoza. Turabubu dutegura abazoza, dutegurire nabo bazoza bazi bategurire akazoza keza kabari imbere. We must prepare the future for our young people now. And then the young people for now, they will prepare also for another good future for another generation. We must prepare 3 generations who will coming. Is 19 years coming. So, nous devons préparer donc la 3e génération maintenant pour la jeunesse burundaise. Ceux qui sont maintenant, ceux qui naîtront dans la 30 ans, 60 ans et 90 ans. Ensemble, nous pouvons y arriver. Turi kumwe twese turashoboye kubishikako. Barundi, jewe ndiko ndabitegura amateknoloji kuko turi muri monde digital, systeme ganya-ganya. Amateknoloji yose ashoboye gufasha umujene kugira atera imbere. Rero nkeneye yuko nawewe twese turi hamwe dufashanya gutegura ako kazoza. Murakoze cyane mwebwe mukurikiranye ikiganiro. Tongera turamenyesha yuko turi muri systeme ganya-ganya. Kirazira kazirizwa muri generation yiwacu gukora ikintu cy'ubusa. Nuze wigishe umwana wiwawe gukora ikintu cy'ubusa. Travaux volontaires interdits pour la jeunesse, travaux volontaires interdits pour une autre génération. Turi muri systeme ganya-ganya. Merci beaucoup. Imana niba yezagire mu mudukurikiranye. Thank you.